papa vyagoye, atanguye gukura aca abona yuko uwo bubakanye batanguranye mu buto ari washaje, akibagira nawe ko ariko arasaza canke yashaje. Ariko ni vyiza yuko umufata uko ari. Ndabaramukije nshuti za Bedanora TV, nongera ndabaha ikaze kuri ino TV yanyu, ino shene mwahisemwo tuganiramwo ibintu bitari bike kuvyerekeye ingo n'imiryango. Rero uyu munsi twashaka tuvugane, twari twaratanze intangamarara y'ibituma bimwe bimwe umuntu w'umukenyezi mu rugo bishobora kumushikira ntagire ubushake bw'imibonano mpuzabitsina n'umufasha wiwe n'umutware wiwe mu rugo. Rero twasanze hari ibintu bitari bike muri ivyo tugira tuvuge rero twisanzuye mu majambo make make, ariko tuvugane ibintu bitari bike. Twaravuze yuko bishobora gutumwa n'imyaka. Imyaka irashobora gutuma umuntu w'umukenyezi mu rugo vyanka, yumva yuko atabushake bw'imibonano mpuzabitsina ashaka. Ubwa mbere dutegerezwa kumenya yuko dufatiye ku myaka, mu myaka 20 na 30 umugore mu rugo abashaka iyo mibonano cane, kuko imisemburo yiwe iba ari myinshi, ibigwiriye muri we. Rero uhereye ku myaka 30 gushika ku myaka 40, naho nyene imisemburo iba ikiri myinshi kandi akibishaka atangorane. Ingorane ziboneka iyo umukenyezi mu rugo aciye agira imyitwarariko irengeye mu kuronderera urugo. Niho uca usanga kuko bifatana n'ubwenge, ni ukuvuga ubwenge bwiwe bwinshi aba yabushize mu kurondera urugo, yiruka agirane, bigaca bituma ubwo bushake bugenda bugabanuka kubera kwitwararika cane urugo. Hanyuma ku myaka uhereye kuri 40 irenga ugaca ubandanya ku yindi myaka, kenshi imisemburo iba yagiye igabanuka. Imisemburo ni amahormone, ni ukuvuga agiye agabanuka kubera umukenyezi aba ariko afata inzira yo guca. Rero bica bituma kenshi umukenyezi atagira ubushake bwinshi cane nka mbere muri iyo myaka ya 20, ya 30, ya 40. Rero bica bituma hamwe kubera kugabanuka kw'imisemburo, hari n'igihe umukenyezi ashobora kumva yuko yumaganye akumva yuko ivyo bintu atavyo ashaka. Bisaba kugira inguvu nyinshi. Murumva yuko imyaka ijanye n'imisemburo, iyi misemburo ari myinshi, ubushake buba bwinshi. Igihe imisemburo igiye igabanuka, ubushake buragabanuka. Ariko kandi turumva yuko no muri iyo myaka imyitwarariko ibaye myinshi cane, naho umuntu yoba afise ubwo bushake, kubera imyitwarariko myinshi cane akavyishiramwo cane, bituma ubwo bushake bugabanuka. Ikindi ca kabiri twasanze ari umuruho. Umukenyezi mu rugo arushe bikabije, arushe cane,
bica bituma ivyo bikorwa atabikeneye, akumva yuko atavyo ashaka. Nico gituma bamama bagenzi banje nobasaba ni dukore ariko tugire na reserve, niko nobivuga, dukore ariko kandi tubike inkomezi zindi zo kuza gukora ibindi bikorwa bitujejwe. Ivyo ni ngombwa tubikore, gukora ibikorwa ni vyiza, ariko twibikire n'inkomezi zindi zo kuza gufasha ico gikorwa. Ikindi kintu ca gatatu ni umubabaro mwinshi, nk'umuntu yabuze, igihe umumama yabuze umuntu akunda canke yumvise inkuru ibabaje ikamubabaza, ikamwinjiramwo, ikababaza umutima wiwe, arashobora kumva yuko ivyo bikorwa atavyo yokora, akumva yuko yagabanukiwe n'ubushake bw'ivyo bikorwa. Rero mu bintu umuntu akwiye kwirinda, n'umupapa akwiye kurinda umukenyezi wiwe, ni stress. Fasha umukenyezi wawe kutagira stress, mufashe kutagira ibintu bimubabaza cane. Biba vyiza kugira ibintu vyose bigende neza, ntihagire uwidogera uwundi, ntihagire uwidodombera uwundi, vyoba vyiza cane. Ikindi naco novuga ni ca kangahe, ni ca kane, ni indwara zirashobora gutuma umuntu w'umukenyezi mu rugo yumva yuko bidakunda. Indwara zimwe diabete ni indwara ifise ama complication, ifise ingaruka nyinshi zitari nziza ku mubiri. Rero diabete iri mu ndwara zituma umuntu w'umukenyezi mu rugo adasubira kugira ubushake nk'uko vyoba akomeye. Rero nico gituma umuntu w'umudiabetike ni vyiza ko aba discipline, agafata imiti nk'uko babimutegetse, agafungura indya zo muri regime bamutegetse, zirya nyene bategetse kwa muganga ati fungura izi, reka izi. Ni vyiza ko ubikora kugira wikingire, ukingire umubiri wawe usinzikara, kuko uko umubiri usinzikara hari ibintu vyinshi vyononekara no mu mubiri, haca haba ama complication menshi kandi vuba. Nico gituma ari vyiza gukurikiza ivyo bagutegetse kwa muganga, muntu madame mukenyezi urwaye diabete. Ikindi naco iyindi ngwara ni ingwara z'umutima. Ingwara z'umutima zirashobora gutuma umukenyezi yumva yuko agenda agabanukwa no gushaka ivyo bikorwa. Rero ico kibaye ica kane. Ica gatanu ni imiti mwimwe, nk'imiti ivura kanseri, imwe bakoresha chimiothérapie, muhora muyumva canke muzoyumva. Chimiothérapie, radiothérapie, hariho ukuntu bigenda bigatuma hari ubugabanukwe, niko novuga, bwo kwifuza canke gushaka imibonano mpuzabitsina n'uwo bubakanye. Madame uri sous chimiothérapie, sous radiothérapie, kenshi ni ngombwa ko haba kugabanuka gushaka uwo mwubakanye. Rero ikintu ca nyuma akaba ari n'ica gatandatu kandi gikomeye, igihe umuntu atihaye agaciro. Umuntu atihaye agaciro, kenshi ivyo bikorwa navyo akora, kuko aguma abona ati nta gaciro mfise, simeze nka naka, ushaka umere nkande. Mera nk'uko umeze, nezererwa uko umeze,
kuko n'uwo mwubakanye nibaza ko anezerewe uko umeze. Rero kenshi nagiye mbona abantu b'abapapa byagoye, atanguye gukura aca abona yuko uwo bubakanye batanguranye mu buto ari washaje, akibagira nawe ko ariko arasaza canke yashaje. Naho imyaka yanyu yoba ari myinshi, urukundo nibaza ko urukundo rudasaza. Rujya wamukunze akira agakumi, amabere agisonga, ni byiza yuko umukunda nahe aba afise iminyankari, umubiri warahindutse. Ni ngombwa ko umuntu ashaje, umuntu akuze, umubiri uhinduka, ariko nivyotuma umuheba, nivyotuma umwinuba cyangwa umubwira nabi, kuko nawe wewe warashaje. Yego rero bagenzi bantu b'Imana, turiko turaraba iki kiganiro, numva nezerewe cyane, numva nezerewe kandi namwe mbona umengo muraza kunezerwa. Ikiganiro ciza cyane nk'iki ni vyiza kugikurikirana mukagisangiza n'abandi benshi bafise izi ngorane. Rero mu nyishu notanga, inyishu zo kuvuga ati none vyogenda gute umuntu afise ingorane nk'izi. Icambere ntanguriye ku canyuma ni ukwiha agaciro. Madame, iha agaciro, uri uko nyene kandi umeze neza nk'uko Imana yakuremye, ni byiza. Iha agaciro, ntiwikengere. Hanyuma ikindi kintu ca kabiri novuga ni ukuvugana cane n'uwo mwubakanye. Vugane. Ibiganiro biherutse twagiye dutanga, twaravuganye yuko la communication, kuvugana mu rugo ni ikintu gikomeye cyane. Hari ibintu byo kuvugira muri salon, hari ibintu byo kuvugira mu bantu benshi, hariho n'ibintu byo kuvugana muri babiri. Ibintu nk'ivyo ni vya babiri, kuko n'ubundi igikorwa ni ca babiri. Vugane, icarane, muvugane ibibabakiye. Wa mupapa abwira madame ati nifuza iki, mbona twogira uku. Madame nawe mbwira umutware wawe ati naje mbona vyogenda uko. Vyiza, vugane, kandi mu kuvugana tuvugane ukuri nabo twubakanye, nabo nyene batubwira ukuri, vyodufasha cyane. Kuvugana. Ica gatatu no kuja kwa muganga. Hari abantu badakunda kuja kwa muganga, hamwe umengo biteye isoni, ariko ni vyiza kuja kwa muganga ukabonana n'abavuzi, muganga akakubwira uko ukwiye kuvyifatamwo, vyofasha navyo nyene. Ubwa kane novuga ni ukwitwararika amagara. Umuntu wese akitwararika amagara yiwe, ni ukuvuga akivuza. Nivyo nyene vyo kuja kwa muganga presque biyakwa gusa. Yego, kuko umuntu hari utugwaragwara dutuma ibintu bigenda biba nabi, utu infection, gufungura nabi, kutagira imyimenyerezo. Ivyo vyose bituma umuntu, umukenyezi, hariho utugwaragwara nk'ama infection yo mu bihimba vy'irondoka, gufungura nabi, kutagira imyimenyerezo, siporo. Ivyo vyose bituma umuntu atagira ubwo bushake, umukenyezi, ubushake bwo gushaka umugabo wiwe bigenda bigabanuka. Nico gituma ari vyiza kwitwararika amagara yacu. Bamama, twitwararike amagara yacu, kuko ibi vyose biri mu bintu bizotuma ingo zacu zubakika neza, tuzubaka neza, zikamera neza. Nuko ndabashimiye nshuti bakunzi mwese mwakurikiranye kino kiganiro. Uhoraho Imana abahezagire. Nkuko bisanzwe murazi ko dusenga. Turasenga kugira Data wa twese wo mwijuru aze mu ngo zacu atugirire neza. Mwami wacu Yesu Kristo,
turagushimiye kibirenge kizima, turagukengurukiye ku rukundo rwawe rutangaje. Mana uradukunda, Mana uratwitwararika, ni nacyo gituma uduhaye na kano kanya kuvugana aya majambo. Mana turagushimiye cyane kuko udukunda, ukakunda n'ingo turimo, niwe wazidushizemo. Mana Yesu, ndazi yuko hari abashitse mu ngo babishaka cyangwa batabishaka, ariko byose ko byabaye, turinginze ijuru nirize mu ngo zacu, rizana amahoro, rizana urukundo, rizana umutekano, rizana umunezero, mu izina rya Yesu Kristo. Abo babakiwe n'izi ngorane Mana, batewe n'indwara, batewe Mana na stress n'umunaniro mwinshi, Mwami wacu Yesu Kristo, turakwinginze ngwino mu ngo uhindure Mana imibiri y'abamama, Mana bagira ubushake mu izina rya Yesu Kristo. Abagize ingorane Mana zo kumagana, turasabye ijuru Mwami Yesu, ni wowe muremyi mwiza, ongera ureme kuko niwe Mana ushoboye guhindura Mwami ibyananiranye. Mbese Mana ni ubishoboye, kandi nibyo byose Mana twagiye tuvugira hano nk'indwara, ni ushoboye Mana kugira neza bano bamama bose bari badukurikirana, byose bikagenda neza mu rugo. Data ubidukorere, bongere bagire ubushake. Twese Mana ingo zacu zitubakire Mana, twubake amahoro nabo turi kumwe, nabo waduhaye Mwami, kandi byose ubishire ku murongo. Mu izina rya Yesu Kristo turanse ibiva ku mugwanizi, ibiva ku badayimoni, ibiva ku barozi, ibiva Mana mu mpwemu mbi, turanse mu izina rya Yesu Kristo. Turataramuje mu mibiri yacu, mu ngo zacu, ivyanga Imana byose, ivyanga n'ingo zacu byose, mu izina rya Yesu Kristo. Ariko igikundiro cawe Mana